Bakunzi ba B-Info Plus nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze makino iganiro cacu cuno munsi turacari igenekezo rya 28 ukwezi no kumunani umwaka wa 2025 ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana baherereye hose yaba ari ngahi wacu mu Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Uganda Kenya Tanzania South Africa n'ahandi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya aho baherereye hose ku mpande zine z'igizisi umve ko twaramuje tunabahe n'ikaze mwakino kiganiro nko mubibona twongeye kugaruka mu yindi shusho sindumwe muri studio ndikumwe n'umusesanguzi ubafo bwanje ne turi kubana mwakino kiganiro nuvuga ko tugiye kuragira mu bintu byinshi ariko mu kutabicisha amajambo bana musanguzi kanango ndakuramutsa ndaguhe n'ikaze mwakino kiganiro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ego. Ndakuramukije nanje. Ego. Ngaci ndamutsa abadukurikiranye noneho ubu. Ngira ngo urabona yuko amajwi ariko arajana n'amasanamu. Twakoresheje bakunze kuvuga mu gisirikare ngo ni article 15 yo kwiyaranje. Kugira ngo bikunde yuko abadukunda cyangwa se bakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Kuko ntibikurikirana n'abakunzi gusa n'ababikurikirana kugira ngo badukritike mugabo nyine nivyo tuba dushaka ko bibagerako nabo baradukurikirana so ni kugira ngo rero badukurikirana ushobore kuronka amakuru y'imvaho y'ibiriko biravugwa na cane ku mirongo y'urugamba aho mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. So ndabaramukije rero nanje ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro ni mutora agatebe mwicare mwumve inkuru y'imvaho murekane nabijya bihuha imwe mwukwayo. Yes cyane gose bana musanguzi mu kiganiro twadeje gukora wari watwemereye ubwo tubwiriza neza ibijanye na operation iriko irabera muri Minembwe tuvugana ndetse unatubwira yuko hariko hararasa amadrone ibice bigiye bitandukanye kumbure ico gihe nako kanya kugira ngo ushobore kuyagira dukurikirana ingene vyifashe ubu tuvugana muri Minembwe. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Mu kiganiro giheze c'est vrai na bapromesse yuko nza kubabwira mu idonido ingene biriko biragenda ku mirongo y'urugamba hajya hejuru muri territoire ya Fizi. Ariko bwana journaliste nabanje kubacisha mu kubereka mu vyabaye ku munsi wejo hajya muri Rugezi sivyo. Imbere yuko nubundi ninjira neza na neza muri operation ikirabera hano muri Minembwe nko kubivuze novuga yuko mu muryango w'abanyamurenge nubundi ibigandaro biracari byose baracagandaye kuko baracatakaza novuga abasirikare bo ku rwego rwo hejuru muri ujya mu muryango wabo cyangwa se muri kijya gisirikare cyabo shaka tucite igisirikare cy'inyeshamba ko n'inyeshamba nabo bitire ngo nitwigwaneho. So kandi nababwiye yuko batakaje bamwe mu bakomanda babo ariko sinashoboye kubabwira amazina yabo bwana journaliste. Harabona abonye baca banyandikira ati byari kuba byiza batubwira kumbure nababo bakabamenya kabone yuko hano kuri B-Info Plus dukora amafonction menshi turatanga amatangazo yo kubika sometimes turaburira bamwe n'abandi turatanga n'inkuru ingene ziba zifashe. So rero umuryango wa Colonel Mustafa tashobora kutangariza yuko uwabo atakibaho. Uyu Colonel Mustafa yari ingwanyi ikomeye cyane bwana journaliste kuko niwe yararongoye ama operation imigwano dufate ku ruhande rwa gwinyeshamba z'abanyamurenge hajya muri Rugezi hamwe na za Itombo. Niwe uyu Colonel Mustafa niwe yarasanzwe arongoye imigwano. So rero amakuru mfise ku munsi wejo onovuga ko uyu Colonel Mustafa yahuye n'imvura y'amasasu ubwo nyene mu kibanza yararimwo n'abasirikare bari kumwe 11 baba barabijwe. Bivuze ngo uyu Colonel Mustafa ipfagiwe cyangwa se urupfu rwiwe biri mu vyatumye izi nyeshamba za twigwaneho
zigira ihungabana ridasanzwe novuga hano muri Rugezi wanashaka na Zayitombwe kuko yarabafatiye runini. Ngiye gato ya kuvuga mu mateka uyu mukoloneli Mustafa yari yavuye mu mubiri. Uyu novuga ko yari très proche na nyakwigendera General Makanika. Amakuru mfise nuko uyu Makanika hariho n'agace yari yamuhaye kugira ngo ashobore kuyobora. Umve ko rero uyu Mustafa nyakwigendera colonel yarafatiye runini cyane zino nyeshamba zatwigwaneho, ariko magingo aya ntakiri mu mubiri. So twashobora kwihanganisha umuryango wabuze ku isi niko bigenda, ariko kandi nyene nta handi yagomba kugwa kuko umusirikare agwa ku rugamba. Ibi niko bimeze. Iyi miganiro bona journalist novuga yabaye ku munsi w'ejo ajya muri Rugezi, yatumye rero reka mvuge ko yahaye ubundi bushobozi, nuvuga ubushobozi budasanzwe bano ba Wazalendo. Bona journalist nibyo abantu batazi, muri za Mikenge za Biraro mbiri ni kenshi twama twavuze ivyaho. Twama twavuze ivyaho. Mugabo hakunze kubera novuga bya bitero atari byo gushaka kwigarurira akarere. Nukuvuga haba bya bitero abazendo bakwita bagaba igitero ku birindiro bitandukanye by'izinyeshamba bagaca biropriya cyane gose bagasubira inyuma. Kumbure hari ibitero bagaba kugira ngo baje gutora amaminisio baba bumvise ari ahantu runaka, canke bumvise yuko hariho nk'inama runaka yizinyeshamba bakagaba igitero. Niyo bitero byari bisanzwe biba. Ku bitero rero bona journaliste byabaye uyu munsi ugiye kumva makuru ariko arava mu bene gihugu begereye mu micungararo ya Mikenge na Biraro mbiri .0 hose, bakubwira yuko ngo bigaragara yuko aba Wazalendo, FDNB na FRDC bagavye igitero cyo ku rwego rwo hejuru, kandi atari bya bitero byo gusubira inyuma. Kuko ugiye kuraba bagavye ibitero mu bice byinshi mu mwanya umwe, mu bice byinshi mu mwanya umwe. Nukuvuga amakuru mfise aremeza yuko bagavye ibitero baciye mu mice itatu. Nukuvuga baciye muri Kipupu, Biraro mbiri hamwe na Maranda. Aha niho baciye mu kugira ngo bashobore kugaba ibitero. So ibi bitero bagavye bona journaliste gituma nanjye nshobora kwemeza yuko atari agatero, ari ibitero biremereye. Ni igitero cyatanguye 5h du matin, nukuvuga saa 11 z'ubucagucagu. Iyo saa 11 hatanguye kuza drone za FRDC zirarasa kabisa, ziracucagira amabombe hajya muri Mikenge mu kambi yaziranyishamba, sibyo? Ziranyishamba zisanzwe zirajya. Sinabize ko turanzirwa no mu mazina ubundi wapi kabisa. Amadrone za ndege zitagira abapiloti abazitwara 5h du matin zazindutse zigira gute zitera amabombe. Ariko hamwe naho hari ikindi kintu gihambaye ngomba kuvuga bona journaliste. Buriya nabonye ama message abahariya muri Minembwe na za Mikenge bariko bandikirana, ubundi bari bafise amakuru yuko ico gitero kiza kuba. Bari babizi. Mugabo ugiye kuraba izo discussion bariko baragirana, bamwe bari bafise confidence ku ngabo zabo ziryanyishamba. Ntibiyumvisha yuko iyi coalition ya FRDC ishobora kuba yogaba igitero kiremereye nk'ukuraho. Kumbure nta wamenya, bashobora kuba bari bafise bimwe bita ngo n'ubwirinzi, nta wamenya peut-être kuko nabyo confidence bari bifitiye byari biyobeye, bari babiteguriye. Mugabo uburyo babiteguriyemo ntabwo ari uburyo bwa gisirikare. Kuko ugiye kuraba 5h du matin
iyi FRDC yadugije za drone irabombarda mu ikambi ya gisirikare yari mu Mikenge ngira ngo hari amavideo wabonye ikambi iri kirasha imyotsi iri kiravumba sivyo iyo video wayibonye hari mu kambi aba FDNB nako aba FRDC baturi ikambi inyuma yo guturira ikambi rero baciye ndavuga abasirikare cette fois-ci ijya coalition ya FRDC baciro binjira ku ntambara yo hasi mugabe imbere yuko batangura kwinjira neza neza babonana babanje kubahungabanya iya drone maze guturira kambi ikarase no kubindi birindiro bitandukanye FRDC FDNB na waza baciye bakurikiza rero amabombe barakubita amabombe kabisa ku rugero ogo hejuru ngira ngo wabonye misozi ngene yari kirafumba umwotsi wabibonye nawe kumbe tuzaze gusangiza nawe dukurikirana amafoto n'amavideo bavyibonera bamaze gucucagira amabombe baca rero banzika n'urusasu rwo hasi kuvuga intambara yo hasi infantry baca barabinjiramo ugiye kuraba amakuru twahawe n'abenegihugu bari hajya bavuze ko ngo ni ku ncuro ya mbere tubonye intambara kuri runo rugero aho abasirikare bacu abasirikare babona ko baziranyishamba aho abasirikare bacu basa nk'abari ko barakubitirwa mu igunira batinyagaza ku ncuro ya mbere twabonye ibiziga by'abasirikare bacu ku rugero rwo hejuru ahantu menshi badukurikirana yuko abasirikare benshi baziranyishamba zatwigwaneho bariko baragwana bambaye umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi FDNB abatwigwaneho benshi bariko bagwana bambaye umwambaro wa FDNB so amakuru rero mfise kandi aremeza ko mu basanzwe bariko barahangana hajya mu misozi cyane cyane muri Rugezi hagwiriyemwo inyeshamba zatwigwaneho harimwo Red Tabara harimwo kandi n'aba FNL barongowe na Nzabampema aba bose basanzwe bariko barota umuriro wacanywe n'iyi coalition ya FRDC so amakuru kandi bona journaliste abandanya mbwira ko iyo operation bakoze muri Mikenge ni kubera ko bamaze kwizera umutekano wo muri Rugezi ni kuvuga mu misozi yose ihanamiye igisagara ca Uvira iri bien maîtrise bisigura ko bose bamaze kuba iri maîtrise bariko barasa muri Mikenge baticura ku mwansi ashobora guturuka inyuma bivuze ngo rero y'amajambo yo kongera kandi kumva ngo Uvira irazengurutswe kumva ngo Uvira iri en danger ariko asa n'ayabura uruvugiro kubera ko ubutumwa dukomeza kuronka buri ko buva muri bajya bene gihugu ba Mikenge barakubwira ko à 70% nukuvuga ku bice 70% barabona ko Mikenge iza kuba libere iza komogwamwo izi nyeshamba zose ndavuga zijya coalition z'anyeshamba isigare yigaruriwe na coalition ya FRDC ibi ni ibintu bavuga bafatiye ku buremere bwa attaque babonye igitero cy'uno munsi baremeza mu by'ukuri yuko igitero kiremereye cyane gose kukaba nkako ugiye no kubiraba ntitwahora tubona ama message nka tuko tura mu munsi bariko ndavuga bene gihugu hariya muri za Mikenge bariko batanga ubutumwa babuhereza bene wabo batari muri Mikenge basa nkaho bariko bararaga kuko bavuga yuko ingene turiko twumva inkozi ziko ziragurumanira ngaha ziko ziratigita turafise ubwoba yuko
aba bene wacu abasirikare bacu bashobora kudusiga bitaza gukunda ko baturindira umutekano. Ego rero ukumbure usange aba bahanganye batwawe n'agashavu natwe batwirayemo. So aya nama message amwamwe bariko baratanga ku mwango kuna mumenyi itandukanye, ariko turizera yuko igisirikare ca FARDC cyafite discipline cyo kimwe n'igisirikare ca FDNB meme n'aba wazalendo bariko barashigwa ku mwanya ku buryo tutibaza yuko bashobora kuba bokora amabwa nkayo cyane gose. Bwana Musanguze kandi agushimire cyane. Mbere ko turangiza ikiganiro cacu kumbure uratubwiye ku bijanye na operation yabereye mu Minembwe, washobora kutubwira yuko abasirikare batari bake bizinyeshamba bashoboye kuhasiga ubuzima mu gihe babanze kurasana na drone, mugabo birangira babagiyemo mu ngwano yo hasi. Urumva yuko wanje kubarima mu ubwoba babarasa novuga ari nko bahababuje, ari nko guhohosha. Bwana Musanguzi, ushobora kuba ufite indi nkuru ushobora kutubwira ijanye n'imigwano ufata umenye ko ayitubwira, ariko akabatayo naho tukabona gukurikirana kugira ngo bishobore kubategurira ibindi. Bona journaliste, nta makuru menshi nshobora gushikiriza umwanya umwe. Kumbure turazi ko ari abantu benshi bakurikirana ikiganiro ntibagiheze. Iyo dutanze rero inkuru inyuma y'umwanya abenshi ntayo bakurikirana. Kimwe gusa ico norangiza ntavuze nuko muri Uvira haratekanye cyane. Uvira kabisa, magingo aya haratekanye, nta kidasanzwe. Wanashaka no mu misozi ya Uvira akayaga kararengana, nta gakacira, kuko amajambo yaramaze imisi avugwa bakikiriza kubagwanya ibizinyeshamba bari muri za Rugezi nako muri za za Rugezi hamwe no muri territoire ya Mwenga. Mugabo magingo aya aboba bakiri muri yo micungarara nababuze iyo baja, bahungiye mu mashamba bacangara nk'abamwana w'icangazi. Sino Uvira hameze neza cyane, aratekanye. Reka ndagushimire cyane. Ndagushimira nanje bona journaliste. Reka ndanashimira n'abadukurikiranye kumbure. Turashobora kongera mu bindi biganiro, haracari kare cyane gose. Kananje shimire cyane abantu bose twabanye makino kiganiro. Ivyinshi Musanguzi yabivuze, ngina ama operation yaragenda mu mpande zitandukanye. Ndibaza bidahindutse turongera duhuriye mu kindi kiganiro cacu cuno munsi. Bye bye.